Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino mboneshakure yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. N'umwanya w'ibigezeko biba biriko biragarukako cane hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Muri ano makuru turaza kugaruka ku biriko biravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye n'impinduka zabaye mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye, aho izo mpinduka Ndayishimiye azikoze mu gihe himirije amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027, amatora atari kuvugwako rumwe no bamwe mu CNDD FDD batayoboka Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye izi mpinduka yazikoze mu bwenge bukomeye cane kandi ko bifise insiguro ikomeye cane mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Muri ano makuru turaza kubabwira amakuru y'ibanga twajeje kumenya kubiriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Tubutse yuko nyine izi mpinduka yakoze mu biro vyiwe hari abo yagennye mu mabanga basanzwe bizwi yuko badakundwa na Angeline Ndayishimiye mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko nanone kubw'impamvu canke kubw'imvo z'amatora yimirije abo nyine Ndayishimiye abagennye mu biro vyiwe. Turaza kurabira hamwe ivyizi mpinduka, ni bande bagenwe, nizihe mvo zatumye bagenwa mu gihe yimirije amatora. Muri ano makuru turaza kubigarukako vyose twabiguteguriye, tuze no kubabwira n'ivyo bamwe n'abandi bariko barabivugako kuri izi mpinduka. Muri ano makuru kandi si ivyo gusa, turaza no kugaruka ku makuru akomeye cane ariko aravugwa ku bijanye n'ivyahejeje gushirwa ahabona na Perezida Evariste Ndayishimiye, aho ku munsi w'ejo ari kw'igenekerezo rya 18 yakariye abahora bubaka ikigo co kugwirizirizamo udukwavu, aho kuri ubu ngubu Obuha yahora yubaka nyine izo nyubakwa kuri ubu ngubu yahagaritswe, ariko nanone Ndayishimiye akaba yarahisemwo gukara anakoresha ya majambo yiwe yo gutuka abategetsi. Ariko nanone hakaba hari abariko baravuga yuko ibi Ndayishimiye akora yoba ariko ariteza utunyoni bivanye nuko bivugwa yuko aya mafaranga yoba yarahawe Perezida Evariste Ndayishimiye, ngo bikaba bifise insiguro ikomeye cane kuba Ndayishimiye ashobora kuba yaraje agakarira abanyine bariko barubaka kino kigo. Bivugwa yuko aya mafaranga ngo Ndayishimiye yoba yafiseho uraro rukomeye cane yo kuba nyine yaribwe, aho tuza kugaruka ku makuru akomeye cane yemeza ko Perezida Ndayishimiye nubwo yaraye akariye bidasanzwe komiseri wa Obuha kumwe yabikora ku rugomero rwa Mpanda muri 2021, ibingibi ngo bishobora gushirira mu magambo gusa kuko bamwe n'abandi bariko barabivuga bijanye nuko Ndayishimiye mwishavu ryinshi yakariye bikomeye Lieutenant Colonel Ingenieur Leonidas Nibigira arongoye Obuha. Ariko abazi biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuga yuko Ndayishimiye nubwo yamukariye yoba afise amakuru menshi y'ukugene miliyaridi 270 yo kurwiza inkwavu mu Burundi yoba yarariwe, kandi na Ndayishimiye nyine akaba ari muri abo ngabo boba barayariye. Muri ano makuru turaza kugenda turabica irya nino, ibi n'ibindi twakubwiye mfunyapfunyo turaza kugenda turabigarukako mu makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe wakosha kano karyo ugafyondako kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Mbere yuko tugaruka kuri izi mpinduka zabaye mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi, aho Ninette Mutoni yabaye umuvugizi mushasha wa Perezida Evariste Ndayishimiye asimbuye Girene Gatoni,
aho amakuru adushikira avuga yuko izi mpinduka zifitanye isano ikomeye cane n'amatora yimirije. Mbere yuko tubigaruka ko reka tubanze tugaruke kuri iyi nkuru nyine yuko ugene Perezida Evariste Ndayishimiye yakariye enjeniyeri wa Obuha, ndetse hakaba hatangingo zikomeye cane zakurikiyeho ivyo bamwe baciye babona yuko ari nka vyandi vyabaye ku rugomero rwa Mpanda. Ndayishimiye yoba afisemwo inyungu zinshi zikomeye, akaba ariyo mpamvu yashatse kwereka abarundi ko abikurikirana, ariko Ndayishimiye ubwiwe arazi ngo ivyo ariko arakora muri bwa bujanja n'ubuswahili bwiwe. Perezida Ndayishimiye yaraye akariye bidasanzwe komiseri wa Obuha kumwe yabikora ku rugomero rwa Mpanda muri 2021. Ishavu rya Perezida Ndayishimiye ntiryari risanzwe, aho yariko agendera ahariko harubakwa ikigo co kurwiza inkwavu Ikarusi. Ico kigo kimaze imyaka 3 cubakwa n'ikigo ca leta Obuha kijejwe n'ikigo ca leta Obuha kijejwe inyubako. Evaristo Ndayishimiye avuga ko adatahura ingene Obuha imaze gukoresha hafi miliyaridi 2.5 aho Ikarusi, ariko akaba atanyubako nimwe irahera. Mwishavu ryinshi azibaguza Lieutenant Colonel Engineer Leonidas Nibigira arongoye Obuha, Perezida Ndayishimiye yagize ati ivyo ni vya bindi vyo kurya amahera gusa, bo ntusubire kuvuga Ministre turabibatse Obuha nitahe, sinzosubira kumva ubwo bujuju igihugu mwibaza ko arico gusahura kurya gusa nta kindi mushoboye. Amajambo twibutsa urugomero rwa Mpanda. Nkuko nari nabikubwiye, aya majambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye atwibutsayo Ndayishimiye yavugiye muri 2021 Gitugutu, aho Perezida Ndayishimiye yagendeye ahitwa ko hariko hubakwa urugomero rwa Mpanda. Ico gihe yarumiwe ingene imiliyaridi 45 zari zaraheze ata kintu kiboneka cubatswe. Yavuyeho ahejeje kukankama gutyo nyine atanga indwi 2 ko abivye ayo mahera bazoba bafashwe. Ubu imyaka igiye kuba 5 atana kimwe gikurikiye. Radio RPA yahavuye yerekana mu nyuma ko Perezida Ndayishimiye arimwo mu bategetsi bagabuye amafaranga yari kubaka urugomero rwa Mpanda. Ikarusi Perezida Ndayishimiye yarakankamye bikomeye, yavuze ko amafaranga maze gukoreshwa we yari kuyubakamwo ibigo 3. Yaremeye ko amafaranga yibwe, mbere aragiriza icese umukuru wa Obuha Leonidas Nibigira ko ataca maze azi kurya gusa, ariko nta ngingo nimwe yafashwe ijanye no gukura be no gukurikirana mu butungane mu mutegetsi. Ndayishimiye yavuye aho avuze gusa ko azorungika abakora audit. Aya mafaranga y'inkwavu ariko aja hehe? Muri 2023 ibiro vy'umukuru w'igihugu vyahawe imiliyaridi 270 yo gukwiragiza inkwavu mu Burundi. N'imiburiburi umuryango wese wo mu Burundi wari gushobora kuronka inkwavu 5 nziza. Nta mutumba numwe w'u Burundi watanzwe ko izo nkwavu. None aya mamiliyaridi amaze imyaka 3 abitswe hehe? Mbega ni kubera iki umugambi w'ubworozi wahawe ibiro by'umukuru w'igihugu ntiwahabwa ubushikiranganje bujejwe ubworozi? Ubwo ivyo Lieutenant Colonel Leonidas Nibigira yoba yarakoze ntiyoba yavyigiye ku bakuru biwe bo hejuru? Hari amakuru avuga yuko Ndayishimiye nyine nubwo yatonganyije enjeniyeri yoba azi neza ivyo arimwo muri bwa bujanja n'ubuswahili bwiwe. Reka twigarukire kuri ya nkuru twari twababwiye kuri za mpinduka nyine twakomeje kubabwira mu biro vy'umukuru w'igihugu naho bihuriye n'amatora yimirije. Nasininete Mutoni niwe muvugizi mushasha wa Perezida Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye yahinduye abatwara ibiro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu
Nassi Ninette Mutoni niwe agiye kurongora ivyo biro yongere abere umuvugizi umukuru w'igihugu. Mutoni asubiriye Rosine Guilaine Gatoni. Colonel Frere Bertin Biyereke niwe agiye kuba icegera ca Nassi Ninette Mutoni. Biyereke yahoze ari umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi, ubu yari yarakukurutse mu gisoda. Frere Bertin Biyereke asubiriye Sebastien Ntahongendera. Sebastien Ntahongendera yakorotse, yakuwe kuba icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu agirwa kuba umuhanuzi mu biro bijejwe amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Itegeko rya Perezida Ndayishimiye ntirivuga ico Rosine Guilaine Gatoni agiye kuzezwa. Mutoni Butoyi umurwi ukomeye mu gihe Ndayishimiye yitegurira amatora yo mu mwaka uza. Kugeza ubu Nassi Ninette Mutoni yabonekamwo ishusho y'umugambwe CNDD-FDD kurusha kuba mu nzego z'igihugu. Asanzwe yarabaye umuvugizi wa CNDD-FDD igihe Evariste Ndayishimiye yariyo yatwara umugambwe, yongera abandanya no mu kiringo ca mbere ca Reveriyano Ndikuriyo. Nassi Ninette Mutoni yarabaye umuyobozi wa Radio Rema FM, iradiyo yafatwa nk'iyijejwe amarementanya no gutuka abatavuga rumwe na CNDD-FDD, ubu yakora mu murwi severi. Nassi Ninette Mutoni agenwe kuba umuvugizi wa Perezida Ndayishimiye inyuma gato y'igenwa rya Everine Butoyi nk'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Mbere yuko Butoyi agenwa, Mutoni yari mu banugwanugwa muri ico kibanza. Inyuma y'igandagurwa rya Gaby Bugaga, bose uko ari babiri n'abamenyesha amakuru bose barakoreye Ndayishimiye. Butoyi nawe nyine yaramubereye umuvugizi. Bose baragize uruhara rukomeye mu kwamamaza Evariste Ndayishimiye muri 2020. Bose uko ari babiri barabaye mu karwi gato kari kajejwe guhangana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza bafatwa nk'abigishwa ba Willy Nyamitwe. Everine Butoyi na Nassi Ninette Mutoni bazwi nk'abadakundwa cane na Angeline Ndayishimiye, mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi, ariko igenwa ryabo muri uyu mwanya rijanye cane no gutegura amatora ya 2027. Havuyemwo Willy Nyamitwe, si benshi CNDD-FDD yoronka bafise ubukerebutsi nk'ubwaba babiri mu gutunganya igikorwa co kwamamaza Evariste Ndayishimiye mu matora ya 2027, haba mu bimenyeshamakuru canke ku mbuga ngurukana bumenyi. Imyaka Rosine Gatoni yaramaze muri aya mabanga, vyaboneka ko ico gisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu cari carakorotse. Ishusho ya Perezida Ndayishimiye yateye tabagira rwose. Ntawuzi ko bano bakenyezi bazoshobora kuyiduza mu gihe bizwi ko Ndayishimiye adahanurwa hageze kuvuga. Niyo bamuteguriye ijambo ntarisoma, ashima kuvuga ivyiwe kenshi agasiga amajambo atangaza abarundi ingene ashobora kuvugwa n'umukuru w'igihugu. Aba bakenyezi ni abanyamwuga, ariko igikorwa cabo nticoroshe muri kino gihe, ariko havugwa amakuru menshi ku bijanye n'aya matora. Ndayishimiye agira ngo arongore ikiringo ca kabiri Uburundi, mu gihe muri CNDD-FDD havurwa ibijanye no kutumvikana nawe ku bijanye n'ukugene umugambwe CNDD-FDD woba waramugennye ngo abandanye kuba umukandida wayo mu matora, mu gihe bivugwa yuko Ndayishimiye atana kimwe yigize akorera Uburundi usivye kubandanya atuka bamwe mu bafatanije kurongora igihugu ndetse no kubakengera, kubabwira ko ari ibinebwe ndetse n'andi majambo akomeye cane Ndayishimiye akoresha. None ibi vyoba bigiye guherera hehe? Mu kandi kanya turaza kubabwira n'ibindi bishasha. Nimba utarafyonda kuri sabone canke se subscribe, koresha kano karyo ufyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzoba mu bambere bashikirwa navyo. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.